gushika ku murongo wa 20. Urupapuro ni 41 mu isezerano ishasha base Bibiliya ya kera. Aravuga ngo Yesu atuma abigishwa mu mahanga yose, maze babigishwa 11 baja i Galilaya ku musozi. Yesu yabarangiye, bamubonye baramusenga, ariko bamwe barakekeranya. Yesu arabegera arababwira ati, ni jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no munsi. Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze byose. Umve, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Nimwakira ijambo ry'Imana. Ndagiye ko tuganira ijambo rigufi ariko rinini. Ico twahamagariwe niwo mutwe w'ijambo tugiye kwiga. Ico twahamagariwe canke ico wahamagariwe. Iyo abantu bumvise ijambo umuhamagaro, kenshi na kenshi bawugagamishamwo ibintu vy'imhemu bitegerezwa guca mu ndoto canke mwijwi utabona Imana ibikubwiye, canke umuvugishwa ashobora kuza akakubwira ikintu, canke ikindi kintu cyose cyuzuyemwo novuga ibidasanzwe byo mu buryo bw'imwemu. Ego sinohakana ko ari ukuri, ariko nagera ndababwire ngo hari n'ubundi buryo dushobora kwakira umuhamagaro. Bumwe muri ubwo buryo ni ugutahura neza ubukene bubaho, hamugasanga Imana yagushizemo inyishu. Iyo nyishu Imana yashize muri wewe ibiguhamagariye kuyitanga kugira ngo umuhamagaro yaguhamagariye umare ubukene buhari, kubera ko uzanye inyishu. Imana ishimwe cyane gose. Tuvyemeranye uyu munsi twinjiye mu gihugu cy'u Burundi, hamwe na hamwe wenda kubera igitoro hari igihe ushobora kuhabura isukari. Wenda kubera igitoro ushobora kuhabura isukari, ariko uyu munsi umuntu ashobora gutorera inyinshi yo sukari. Ushobora kuba ari umuhamagaro yakiriye uzana inyishu ishobora gutuma abantu baronka isukari. Turimwega bene data. Imana ishimwe cyane gose. Imana ishimwe cyane gose. Umuhamagaro, kubera ko ijambo umuhamagaro ubonekamo ijambo ryitwa guhamagara canke guhamagagwa. Nk'ubu ndaguhamagati yewe ntuze ukanyumva, tuvyemeranye uba wanyumvise canke uba wumvise umuhamagaro. Iyo ndakubwiye ngo ngwa hano ukitaba mu rwego rumwe canke urundi, uba witavye umuhamagaro wumvise. Imana ishimwe cyane gose. Banza rero utahure kino kintu, umuhamagaro si kinyegezwa. Umuhamagaro urahari kandi kinyohera, ni umuhamagaro ku bantu bose urahari. Twese twarahamagariwe ikintu kimwe, ariko tuhamagarirwa kugikora mu buryo butandukanye. Ico twahamagariwe no gushikira abanyabyaha ngo tubabere inyishu, kuko dushobora kubereka inzira y'agakiza kugira ngo bave mu vyaha, bakizwe, banywane n'Imana kubera ko bamaze kuvavandura n'ivyaha. Semeni amina. Ico ni umuhamagaro ku bantu bose, uretse ko dushobora kuwukora mu buryo butandukanye, ariko twese duhamagariwe umuhamagaro umwe gusa. Imana ishimwe cyane gose. Ni naco gutuma rero banza rero utahure ko ufise ikintu wahamagariwe mu buzima bw'iwawe. Bamwe barafise ukuntu bubatse ingazi zibijanye n'umuhamagaro ku bakozi b'Imana, kavuga ati abapasitori, ababishopu, abaki, abadiakoni. Ariko nagira ndakubwire ngo uburyo pasitori yahamagawe akemera umuhamagaro, nawe we hari umuhamagaro waje ku buzima bw'iwawe. Ushobora kuba warawemeye, nkuko ushobora kuba utarawemera,
kubera iki? Iyo wumvise umuntu adodoye ku muryango mu ijoro, kenshi ntiwugurura mpaka wumvise ijwi ryiwe. Kurimenya, urashobora kuguma uri maso ntiwugurure kubera ko utamenya ijwi ryiwe. Nawewe hari umuhamagaro ushobora kuba uradodora mu buzima bw'iwawe, ukareka kugurura kubera ko utatahuye ijwi ry'umucunguzi ririko rihamagara ubuzima bw'iwawe. Semeni ya mina. Rero ico twahamagariwe nk'ishengero, ico twahamagariwe, ndashaka ndabereka ibintu bitatu twahamagare mu muhamagaro kidasimba umuntu numwe, abahambaye n'aboroshe. Raba umucunguzi wacu, bimwe mu bintu byitonderwa cyane gose n'abakurambere canke n'abantu bose bazi imico, ni ikintu gihambaye citwa ijambo rya nyuma umuntu avuga. Aya tugerageje kuraba aya majambo, n'amajambo ya nyuma Yesu yavuze mu misi ya nyuma ari mwisi. Ni nko kuraga canke gutanga ikintu c'agaciro ngendegwako abantu bashobora kugira iki? Bashobora kwakira bakakigendera imyaka yabo yose. Raba rero, Yesu ahamagara abigishwa biwe amaze kuzuka mu bapfuye, ababwira ijambo rikomeye, aravuga ati ngo ni jewe nahawe ububasha bwose mw'isi no mw'ijuru. Mubanze mutahure kino kintu. Mbega iri jambo Yesu yavuze ngo ni jewe nahawe ububasha mw'isi no mw'ijuru, yashatse kuvuga iki? Yariko aravuga ibintu bibiri dutegeza gutahura kugira ngo dushire amanga, kubera ko ubwoba bwamaze guhera. Yavuze iri jambo amaze kuzuka, ariko Yesu atarazuka wenyene yarivugiye, abwira abigishwa biwe ngo nimuze tuve hano kuko umwami w'iyisi araje. Ariko muri jewe nta kintu na kimwe ntiyigeze avuga kuri jewe, yavuze muri jewe, nta kintu na kimwe afise. Mu yandi majambo, mu ntango ya mbere turabona ko Yesu ubwiwe yemera ko Satani ariwe mwami w'iyisi, atarapfa ngo azuke. Kubera iki? Impamvu Adamu yabaye umwami w'iyisi ni kubera ko Adamu amaze gukora icaha, habaye ico bita echange. Uwari umwami w'isi yari Adamu. Adamu amaze gukora icaha, yafashe ifunguruzo y'ubwami ayiha Satani, aca yakira ifunguruzo y'ubuja. Amaze kuba umuja, yarasigaye ategekwa, akoreshwa n'ibyo adashaka, ariko akisanga kubera yuko n'umuja. Yesu amaze kuza, vyamusaba ko ariya ideni Adamu yariye. Kubera yuko ideni Adamu yariye ryinjiriye ku giti, icamwa. Yesu nawe yategerezwa kuriha ideni Adamu yariye, nawe nyene aciye kugukosora amakosa ku giti nyene. Adamu yariye icamwa c'igiti, ariko Yesu yabambwe ku giti. Kimwe kuri kimwe gikuraho ikosa. Imana ishima cyane go. Amaze gukuraho ikosa Adamu yamaze gukora, bibuke kino kintu, Yesu arapfa. Ugupfa kwiwe byabone kumenga aratsinzwe kuko yapfuye kubera icaha. Ariko raba icya kabiri, amaze kuzuka, yazutse kugira ngo atujustifie, ahagararire icyo yakoze, agihe ubudahangagwa kubw'ibihe bidashira. Asifiwe Yesu. Naba rero, naha rero avuga ngo umviriza rero, désormais uwari yahawe ububasha nabumwatse kubera ko nakosoye ico yahagaze ko ngo yakubasha umwana w'umuntu. Yesu nje gutuma yaje nk'umwana w'umuntu, aringanira na Adamu wa kabiri, ariko adashobora gufatwa n'amategeko ya Adamu wa mbere. Amaze kutayafatwa arapfa, arazuka. Amaze kuzuka, Bibiri tubwira ijambo rikomeye cyane gose, acaraduga yavyagira iburyo bwa data nk'umuherezi ahagarariye isezerano. Kimwe mu bintu bitumye Yesu avyagira iburyo bwa data nukugira ngo azigame isezerano, yongera acungera ubuzima bw'iwawe. Kubera iki? Uretse ko ari umuvugizi, ni numwe ashobora guhagarara akabwira ati Satani, nicaye mu bubasha, Miburo nimukora umbone, niwashaka kumbona mukoreko. Maze kumucungura, namugize uwanje niharije, nitumusangiye. Imana ishimwe cyane go. Kandi ubugira kandi
Bibiri ituma ngo igituma isi itaranduka, igituma Yesu ataza nuko arindiriye benshi ko bagira iki bihana. Imana iravuga ati si Burundi ngiye kuburandura. Yesu akavuga toya, raba mu biganza byanje, raba mu rubavu, harabona acunguye benshi batarakizwa bataraza. Dati hangane. Imana yarabira Uburundi muri Kristo Yesu ikabona arabagororotsi, apana kubw'ibikorwa byiza bakoze, kubw'amaraso yamenetse, ataki vyiza bitandukanye n'ivya Gahini n'ivya n'amaraso ya Abeli. Turumega bene data, ucaumva kwa cyangwa ni jewe nahawe basha mwisi no mwijuru. Mu majambo yumvikana, nimba ari jewe nahawe ububasha, territoire isi ni territoire yanjye, murashobora kuyikoreramwo. Ijuru naho ndabisemo ububasha, mu yandi majambo ndabacungereye, kuko igicungereye isi kuri twebwe ntabwo ari isi. Igicungereye ubuzima bwacu ni ijuru. Imana ishimwe cyane go. Nico gutuma geragara ati araproclama ati ni jewe nahawe ububasha mwisi no mwijuru. Ariko ububasha rero ni mugende mugira iki, nimugende mubwira iki, mubwira abaremwe bose ubutumwa, muhindura abaremwe bose kuba bigishwa banje. Mbega wibaza ko rino jambo bene data Yesu ariko aravuga iki? Ariko aravuga amajambo abiri akome, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza, abizeye mubabatize bijana n'ubutumwa bwiza, hamisha kabiri muce mubigisha kwitondera ivyo nagize iki. Aya majambo gusa tuyagabuye habonekamwe amajambo abiri akomeye cyane gose. Ijambo rya mbere riboneka nga aravuga ngo nuko nimugende muzane. Allo, tugende tugira iki? Tuzane abantu baze kuri Yesu, dukoresheje iki? Ivuga butumwa, dukoresheje iki? Igishinga ntahe, dukoresheje iki? Gupartage abantu ibyo tumaze gutahura bihagaze ku Imana iri mu buzima bwacu. Nuko nimugende muzane, mu majambo yumvikana, umuhamagaro w'ishengero, umuhamagaro w'abantu bose bakijijwe nukugenda mwisi tukazana abantu kuri Yesu batarakizwa. Imana ishimwe cyane gose. Gerageza urabe ijambo rya kabiri rikomeye. Iyo avuze ngo mubigishe kwitondera ivyo nabageze, habonekamo ijambo ryitwa kuzigama abo mwazanye. Genda muzane. Imana ishimwe cyane gose. Abo muzanye mubazanisha iki? Mubazanisha ubutumwa bwiza. Burya ubutumwa bwiza reka ndababwiza ukuri sama filosofi menshi. Ubutumwa bwiza si mistari myinshi. Ubutumwa bwiza ni Yesu aragukunda, kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye tanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Imana iragukunda, ndikunda icyaha. Kubidakunda icyaha nico gituma yarungitse umwana wayo Yesu kugira ngo apfire icyaha agikure hagati yawe nawe, maze wihanye ico cyaho kaciyambura ushikira Imana, kuko Imana iciye muri Kristo Yesu yapfiriye icyaha aragushikira. Nawe uciye muri Kristo ukiyana ibyaha ushikira Imana, ukubaka imigenderanire. Ubutumwa bwiza ntabwo ari amafilosofi maremare yo kuvuga ngo Zakayo uri igiti. Oya, ubutumwa bwiza niki? Ni mwihane, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ishimwe cyane gose. Imana ishimwe cyane go. Hari ibintu byinshi abantu benshi bashira mu butumwa bwiza ugasanga bakompoje n'amandirimbo, ariko warabo ugasanga ntahetse umutima wivuga butumwa bwiza. Harago abanyabya banze kubiheba, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuri. Ndatabizi. Ikibazo sukuzana ikibazo aho ikibazo cyari kiri. Ikibazo nukuzana inyisho aho ikibazo gihari. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ibintu biri compliqué. Ubutumwa bwiza nukubwira abantu urukundo rw'Imana rubonerwa muri Kristo Yesu, kandi urwo rukundo rwatumye Imana ishikira umuntu itabanje kumubwira ngo yihanagure ivyaha, ahubwo yamugumbiye n'ivyaha vyiwe. Kubw'urukundo rw'Imana ikimubwira ngo kugira ngo tubane amahoro ntusubire gukora ivyaha, ntusubire gukora icyaha. Raba Yesu wa mugore, muribuka wa mugore muri Yohane 8 nimba ntibesha, wa mugore yafashwe asambana. Igihe Yesu bamuzana ngo yafashwe asambana, mbega ubivuga kwiki? Yesu yagize igihe acapishije ukuboko hasi, hama munye babakobeje. Raba ijambo yababwiye ati umva, asangwa muri mwebwe atamu narakora icyaha nk'iki nabara mubanzibuye. Bose bamaze guhunga, asanga ari kumwe n'aba mudamu, acaramubwira ati mama, nta muntu yagucira urubanza? Erega nanje nta rubanza ndagucira, genda muyani majambo, namaze kukwakira, namaze kuguharira, ntuzusubire gukora
icyaha. Ntiyamubwiye ngo nzogukunda nutasubira gukora icyaha, yamubwiye ati deja nagukunze, genda amahoro, ariko ntuzusubire gukora icyaha. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ubutumwa bwiza ni inyishu yabonetse muri Kristo Yesu, iyo abantu bari barindiriye badashobora kwikiza. Genda muzane. Imana ishimwe cyane go. Hari imigani myinshi muri Bibiliya tubona Yesu yavuze ngo umugabo yagize umunsi mukuru, ngo acabwira abakozi ngo atumira abantu, amaze gutumira abantu ntibaza, yari ihanga rya Isirayeli, ngo acababwira ati rero ko bataje nimugende mu mabarabara mubabwira ati amazimano yateguwe, intebe zirahari. Mbega bene data, Imana ishimwe cyane gose, Imana ishimwe cyane go. Mwari muzi neza ko kubwira abantu yuko bafise ikibanza mu ishengero ari kimwe mu butumwa bwiza? Kubera iki? Kubera iki? Ishengero ni rya Kristo. Byega bene data, erega mu ishengero niho tugenda isi yaradukuye ku mutamana, Yesu akadusubira kuduha umutamana. Erega ishengero niho tugenda isi yaratudekrashije, n'isura yarahindutse, ugasigara ubone kumengura umwana w'imyaka 20 ariko umenga ushaje mu myaka 50, ariko wamara kwihana ivya Yesu amaze guhindura inda agafata ipasi y'ubuntu akayikugororesha, umuntu yaraba agasanga nta munkanyari n'umufise. Kubera iki? Yatanguriye imbere, asuka ubuntu bwiwe hanze bwatanguye indani. Namwe mwese nimwira, hari abantu mutarakizwa mwasa n'abarozi. Ego canke oyo, mwasa n'abarozi. Kubera iki? Ega ntimwasa n'abarozi gusa, kandi bivanye n'ingene isi yari yarabaroze niko mwasa. Muze mugaragaze kwiraba ku mafoto ya kera. Bamwe mwari ntimubizi none, niyo utwenze niwe ntubaga kwerekana amenya bati ariko uyu munsi uratwenga ndugu yanga amenya akaboneka. Kubera iki? Umwidegemvyo Yesu yashize mu mutima wawe urateba ugaserekana hanze, kubera ko umuntu wese yahariwe ivyaha agira umwidegemvyo. Imana imaze kukwemera havyuka kwiyemera hanze. Ego canke oya? Haleluya, haleluya, haleluya. Umuhamagaro, ijambo rya kabiri ni ikintu kuzigama. Kubera iki Yesu yabwiye abantu mu bisanzwe kugira ngo bagende bazana abantu? Burya akazi k'ishengero, ishengero riva mu ijambo ryitwa ecclesia. Ecclesia means abantu bakuwe hanze, hehe mwisi, bazanwa indani, hehe mu bwami bw'Imana, hehe mwishengero, kugira ngo bategugwe, bamaze guharirwa ivyaha, bamaze kuwoka, kugira ngo bace basubira mwisi kuzana abandi. Nta munsi numwe ecclesia ari abantu bavuye mwisi bamaze gushika mu ishengero baca baradibama. Oya, nabantu bavuye mwisi bamaze guharirwa ivyaha, barategugwa, barungikwa mwisi batari buyigwemwo, ariko bari buzane abandi kuri Kristo Yesu. Asifiwe Yesu. Ibi nivyo mu Panekote yaririmbye kantike yavuze ngo niwabona umukiza gukijije ntiwigunga nivyo yakugiriye, babwire ko umukiza wawe ari wowe wabo, ucubasengera nkuko nagize iki nagusengeye. Ibi vyatakaye he, kuko wibuka akazi k'ishengero nukuzana abantu, ariko kandi akazi k'ishengero nukuzigama abaje. Ni ibintu bibiri gusa. Matthieu 28 rimwe ibintu bibiri gusa. Abantu tubazigamisha iki? Tubazigamisha kubigisha kwitondera ivy'Imana yabageze. Tubazigamisha iki? Tubazigamisha kubigisha, tubazigamisha kubatera neza mu Mana. Ariko gerageza uraba, kubera iki Yesu yagarukanye kino kintu? Mu bisanzwe kino kintu nico Imana yaremeye umuntu, kuko Imana ntiyaremeye umuntu kugira ngo umuntu yidepande. Imana ntiyaremye umuntu kugira ngo abagati kisenya kicana. Imana yaremye umuntu kugira ngo ashobore kuba umwungere wa mugenzi we. Imana yaremye umuntu kugira ngo umuntu ashobore kuba support ya mugenzi wiwe. Imana yaremye umuntu kugira ngo umuntu ashobore kuba imfashanyo ya mugenzi wiwe. Niwashaka kubitahura vyabaye hehe? Ibuka Imana imaze kurema Adamu na Eva, abana babiri Adamu na Eva bavyaye bitwa nde? Kaini na Abeli. Kaini yari mukuru, Abeli yari mutoyi. Abeli aba umwungere, Kaini aba umurimyi. Bose umwe amaze kwimbura, undi inka zikavyara n'impene n'intama, bose baza imbere y'Imana ariko bafise imitima itandukanye. Umwe azana ndinda mahiri, imyumbati, uburobe, amateke, ahagarara imbere y'Imana. Undi azana intama. Abantu benshi b'abasobanuzi ba Bibiliya hari ukuntu bongera ko kugira ngo bongere kwa akavitamine.
bakavuga ngo imana ngo imana ntijya ndinda amahiri, ngo imana ijya inyama. Gerageza mu birabe, meme niyo periode imana ntiyari bwatangure kurya umuhisha w'inyama, kuko yabitanguriye muri Mose. Mubanze muvyibuke. None imana yari kuzorya inyama nayo itaraha amateka abantu kwiga. Mbega muravyibuka neza yuko imana yahaye abantu uburenganzira kurya inyama mu gihe ca Noa, bamaze kuva mu mwuzure. Niyo yabaye kurya inyama ava, yari yabukuri Adam, yari yabahaye kurya imbuto z'ivyisi yama. Naba rero kira muntu wese ari present imbere y'Imana, ikintu ca mbere Imana yanse muri Abeli, yanse muri Gahini n'umutima. Yamubwiye ngo erega niwakora neza mbega ntuzokwemegwa. Uyandi maja yamubwiye ngo umutima wawe ni mubi niyo mpamvu wakoze na ngo, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi wiwawe. Imana niyemeye Abeli kubera yatanze impene amaraso, oya, Imana yemeye Abeli kubera ko ivyo yatanze yabitanganye umutima mwiza, kubera ko ikintu cyose gitangurira imbere gishobora guhesha agaciro ivyaserutse hanze. Semeni amina, haleluya. Raba amaze kuva imbere y'Imana agafuha, urazi ko yaciye abwira mwirema ngo tuje mu gahinga, hama caragenda afata ikinara mu kubitarapfa. Raba amaze kuza imbere y'Imana, Imana yamubwiye iki? Mwene wanyu ari hehe? Mu yandi majambo, erega ndashobora kumukubaza kubera ko uramujejwe, ndashobora kumukubaza kubera ko wewe niwe uri umwungere wa mwene wanyu. Ndashobora kumukubaza kubera iki? Ingene naremye abantu si loi de la jungle, ntabwo ari amategeko ngenderwa ko yo mwishamba, kuko mwishamba igikoko ginini kijya gitoyi, mwishamba igikoko gikomeye kijya kinyantegenke, ariko mu bwami bw'Imana mukuru afasha mutoyi, uhambaye afasha umunyantegenke, kubera ko Imana yaturemye turi abantu dutegereza kuba abarabirizi ba bagenzi bacu. Iramubaza Gahini, Abeli ari hehe mwene wayo? Raba rero iki kintu Yesu yagarukanye muri Nouveau Testament cyatakariye muri Ancien Testament, acarinamura aramubwira ngo jewe aho mpamagarira kumuzigama nari umwungere wa mwene wacu. Imana irababarira iramubwira ati sha bwa bundi wamaze gutakaza sense ya responsabilité cyo nakuremeye. Erega sinabaremye mu bibikoko, nabaremye kugira ngo mube abungere. Semeni amina, haleluya, haleluya. Iramubwira ati sha ico wakoze ni giki? Erega amaraso ya mwene wanyu ariko arantakira, ndayumva mu gutwi, ego wamwishe ariko wakoze ikibi kubera ko wishe uwategeza kuzigama. Asifiwe Yesu. Naho rero tubona Yesu agarukanye muri Nouveau Testament, ntabigarukanye ku bana, abigarukanye kuri twebwe twavutse ubwa kabiri. Aratubwira ngo nuko nimugende muzane. Number 1 zana, number 2 zigama. Kubera iki? Mu bwami bw'Imana ibintu bibiri ishengero rijejwe. Ishengero rijeje kuzana abanyavyaha ribakura mu isi, bamara gushika mu ishengero rikabazigamisha ijambo ribeza, ribakuza, ribakomeza. Nibamara gukomera bace bifatanya n'ishengero kuja hanze kuzana abandi. Imana ishimwe cyane gose. Amajambo Yesu ariko aravuga nga umuhamagaro karatanga nga n'umuhamagaro umwe urimo ibintu bibiri, kugenda kubazana. Ariko rero ikimbabaza rero, sinzi ko murabona monde y'uno munsi abantu baracuritse ibintu. Abakizwa bakino gihe mumbere ndababwira ikintu, mwari muzi neza ko hari igihe abantu baba abanyamhemu mu mpemu zitabaho, abanyamhemu mu mpemu zitabaho. Raba amasengesho menshi abakizwa dukora yica ico Imana yadutegetse. Ninde muri mwe bwatasenze irisengesho? Mana genda ubazane mu ishengero aba babanyi bacu, kandi tukaja mu mpemu ribo shakaya mazo, ubazane Mana muri serire yacu, ubazane Mana, buzure izi ntebe zose Mana, ubazane. None ikibazo gihagaze ngaho, ugarukanye nde? Ugarukanye gutuma Imana ihindutse agagarzon de course, genda ubazane. Ariko yakubwiye iki nawe? Nuko nimugende mubazane. Imana aradutumye ngo tugende tugira iki? Tubazane. Sivyo mama Bera hajya mu isoko, hajya mu isoko, Imana yabahamagariye ngo mubazane.
iyo uhinduye ukavuga rero ati mana abo muri iri soko ubazane kuri Yesu, mu yandi majambo ubucitse Imana ugaha itegeko Imana kubera ko yacitsewe, kuko nta munsi numwe Imana izopfa ikoze uruhara rwayo. Ico Imana conye nidusezeranira iratubwira ngo nimwaramuka mugiye semeni ya mina ntimuzoba muri mwenyene, nzobana namwe. Haleluya, nzobaherekeza. Ijambo muzovuga ndarishingisha intahe, ndabaha amajambo arunzwe umunyu, ndabaha ubushobozi bwatira kugira ngo mushobore kubazana. Ku bwanyu nimwo bishobora, ariko ku bwanje muzobishobora mubazane. Twaracuritse ibintu, twaracuritse ibintu. Reka ndabereka akarorero ibintu bitatu nyamukuru biriko birica ishengero rikaribuza kugenda. Ibintu bitatu biriko birica ishengero bigatuma ishengero ritariko riragenda. Genda yitumugera mubi Satana akoresha wica ishengero ngo ntirigende. Icambere kubumbwa, satisfaction. Kubumbwa biterwa niki? Muramaze kubona bene data, iyo umuntu yahariwe ivyaha akaronka amahoro akakira umunezero, arabumbwa kibagira mabwa n'amahano yarabayemo kera, ugasigara ari mu mashimwe ati mana yo kera ndavyibuka nkiri kwiyararagivya, ariko kibagira ko iryo yararagivya wari uriko warisize ko bene wanyu, warisize ko so na nyoko, warisize ko abatante bawe, warisize ko abo mwiganye, warisize ko kandi uko wiyumva Yesu atarakugendera niko nabo biyumva uyu munsi ko atarabagendera. Ariko wowe ukikunda ukagira ama satisfaction ati mana ndagushimiye namoso zakaza ndagushimiye mana wamaye amahoro wangiriye neza, ariko ukacabega ko bate wamaze kuronka amahoro, genda ubabwire ko muri Yesu hari amahoro. Wamaze kuronka umunezero, genda ubabwire ko muri Yesu ari umunezero. Kubera iki? Naguhaye icabandi ntarabaha, uhagaze ko wamaze kugitahura, genda ubabwire ko biri possible ko umuntu ashobora kuryama agasinzira. Kubumbwa bene data ni kimwe kiriko kirabuza abantu kugenda. Kubumba ugasanga rero umuntu akuvuga ngo mana nzokwibera mu nzu yawe, rero mana ndagutazire, ishimwe ryanje nirizova mu kanwa kanje rudaca. Ego ntibikwiye kuva mu kanwa kiwa, kuzirikana icimana n'icimari ubuzima bw'iwa vyategerezwa kugutera umubabaro w'abantu bariko baragogwa nkayo warugowe. Erega kubumbwa bivyara gahimbo ko kwibaza abantu bose ko mutamba zimwe. Uzugerageze kuraba iyo uhaze wibaza ko abantu bose bahaze, none se gahimbo bujya kugira ngo ubanze kwanza gufasha umuntu agira ngo afshonje, ubanza kwanza gufata inzaruka. Umuntu wese muze mu biraba, umuntu azinzara ntashobora kubima umuntu ivyo kurya. Ego canke yoye, none niyumva ko umuntu azi ingene icaha kijyana adashobora kwima ubutumwa bwiza umuntu. Ico twahamagariwe, Imana ihabwa icubahiro cyane gose. Ica kabiri guhindukiza amaso tukayakuraho turiko turaja tukayashira ku isi. Nico cago ca kabiri, guhindukiza amaso tukayakura iyo turiko turaja. Reka nabereka ingene abantu bahindukiza amaso bakayakura uko barabaje, kandi ibi bintu nivyo vyuzuye mu isi uyu munsi. Uyu munsi twaronse umukuba w'abantu bitwa bavuga butumwa n'abakozi b'Imana bariko bakundisha abantu isi kurusha kubakundisha ijuru. Gerageza murabe profesi zose ziri mu isi, ndabona Imana iguhaye visa uje muri Amerika. Ijuru ntirikibaho, hasige hari Amerika na visa. Ijuru ntirikigiriki. Raba amajambo Paulo yavuga, yaravuga ijuru. Twewe iwacu ni mu ijuru, niyo twiteze ko umukiza wacu azogira iki. Ariko abantu, hari n'umuntu yigeze kumva umusiguzi bakozi b'Imana ngo ijuru ngo tuja gukora iki, ngo mu ijuru tuja gukora iki, ngo Imana yatugize utumana duto mu isi kugira ngo tuganze. Ijuru ni iry'Imana natwe isi ni gwacu. Allah sawa. Ikibazo kiringa, gerageza murabe abantu benshi uyu munsi mugerageje kuraba generation turimwo, amaso y'ijuru, amaso kuri Yesu ntakibaho.
ikintu ca mbere kibigaragaza abantu ntibagikunda kubabazwa ku bwa Kristo. Bibiliya birivuga ngo ico twagabiwe si gusa nawe gusa, twagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Inacho gituma n'abakristo iyo baciye mu mibabaro umenga bamenye baca batangura kwirondera ko ivyaha, ariko birivuga ngo ivuga iki ngo nimuze mubabazwe, nimuze mugira iki, nimwaca mu bigeragezo bitarimwe, kuko ibigeragezo bitera ukwihangana, kandi ukwihangana kuvyara ukwihana kuticuzwa, kandi amaherezo ya byose niki ni igitsibo c'ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane go abantu uyu munsi bafatanye n'Imana mu buzima, ati Imana sindakure kurutampaye umugabo, ariko kibagira neza utaramuronka kw'inzamba yovuga, utaramuronka. Yesu yozu uyu munsi rega bene data, bene data ndababwire ega sinzi ko murasoma mu byakozwe n'intumwa, burya hari ibimenyetso. Iyi ntambara muri ko murabona muri Israel, iyi ntambara y'Uburusiya, iyi ntambara ya Iran, burya nagira ndababwira ngo mwinjiye muri Bibiliya ni kimwe mu buvugishwa bwavuje. None burya reka ndababaza ikibazo kimwe, mbega muribaza ko ibi bihugu biriko biraja hamwe kugira ngo bishobore gutera Israel? Usomye mu vyahishwe Yohana haravuga ngo ndabona marayika ngo azaniki umubindi, akantu kameze nk'umubindi, ngo maze ngo uruzi Efurata rugira iki, rurakama. None Efurata siyo bategeza gutraversamo rukamye kugira ngo bashobore gutera Israel? None amakuru dufise uyu munsi ubwo ruzi ni gwagabanutse. Nimba gwaragabanutse niumva ko bazoronka inzira yo kuja gutera Israel. Numva ko Yesu ari hafi kuza, kuko ategereza kumanuka kugira ngo abanguranye intambara y'ibihugu na Israel. Ni kimwe mu bimenyetso biriko biratwereka ko Yesu ashobora kuza atumoma, ariko abantu benshi bari mu kaboregwe, ivyo ntibabibona, baracarindiriye visa. Ivyo ntibabibona, baracarindiriye imodoka. Ubu bisaba Kristo batagenda na Bibiliya, ariko bagenda nifunguruzo bacuze mu buyenzi ziri ngaha z'imodoka Imana y'abasezerani. Amasezerano ukayambara ariko ukagenda n'amaguru. Ukura amaso mu ijuru tukayahanga mu isi. Dusigaye dufise abakristo bakunda isi cyane, bari muri competition yo kuronka amamodoka, bari muri competition yo kuronka abagabo, ariko mukibagira bene data ikimbabaza Yesu agitebanganye ivyo byabaranduye imitima, ivyo byabahagaritse, nivyo yabaremeye. Haravuga ngo mwitwarare ku bwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye muzovyongegwa. Yarabiremye ku bwanyu, ikavuga ngo itimanye umwana wayikunda ikamutanga ku bwanyu, izobura gute kubagabira vyose muri yo? Gute umuntu ahagarika umutima n'ivyiwe matagira intumbere, ugasanga Satani yacihagara ngaka akabasamaza, abakuramo mwitwarariko wo kugenda kuzana abandi, wo kubabara abanyavyaha, wo kubasengera ntukiriho. Nico gutuma uzosanga nuzavamo ku de chrétien monde, uravye imvugo zabo, inyifato zabo. Uyu munsi hakwisiza kutugira kudukopya. Uyu munsi tuko tugenda mu isi gukopya. Uyu munsi umuntu araririmba, akaririmba hama tugakoma amashi, bukeye bwaca ahindura intambuko, acagenda nka 50 cent. Urabona gutyo jere hakuribwa. Naho ubona abantu dusiga dushaka kuja kuri podium twambaye amakofero acuritse. Ese ko inkofero ikingira izuba? Kuri podium hari izuba rihari? Ko tuzi ko mu mateka inkofero iyo ushize ku muntu akuruta kuyikura. None ha twese Imana ntituruta, ariko turi mu bintu byo kwigana gusa. Yemani wapi ndugu yangu, acha nayo michezo. Yemani bitugani tentative mugerageza kuri abantu bakora mu ngabire, memba bakozi b'Imana. Uyu munsi bariko bafata utusiasi bakatugira nk'amasyegege y'imbeba, motif kugira ngo uko biri kose atangure kuboneka dread. No, urashobora gukorera Imana usukuye neza, kuko ubwiza bw'Imana bwagiyemwo. Abantu barashobora kubona presence y'Imana utabanje kwihindura, ariko vyose biriko biva kutamani dunia. Naho rero uzugerageze kuraba. Haleluya shengero, haleluya. Muze mugerageze kuraba abakirisu basangiye ama association n'abapagani, ariko ntibigera bababwira ubutumwa n'umunsi n'umwe.
muvanga amafaranga hamwe ariko mukibagira ko nujya yabitse imvyamba ivuze ntazosubira kuyabaha none azoyakurahe kandi muzoba mwaduze. Ariko abantu gasanga amafaranga yawe ukora n'abapagani gusa, ariko no kugurura umunwa ngo babwire inkuru za Yesu ubazana nibikiri muri twebwe. Turiko turabumbuga uyu munsi, turiko iyi Imana itugirira ikaduha agashengero kuzuye gato, ucuja ngaho ugatamba hamugasigara uvyimba urondera protokole 12, umwe agutwaza mushwara, undi agutwaza telefone, undi agutwaza kantike, undi agutwaza wokovu, nundi agutwaza Bibiliya, nundi agenda ariko kibagira nimba ufise ishengero ry'abantu 500 Cibitoke ifise 2020 na biriko biraja muri gihonomu. Kubera iki? Guhindukiza amaso. Shengero dukanguke tumenye ico Imana yaduhamagariye. Imana yaduhamagariye kuzana, iduhamagarira kuziga. Ivyo rero dutegeza kubanza gutahura uruhara rwacu. Agakiza waronse ni deni Imana yaguhaye, ni deni Imana yaguhaye, uzoryishurisha kuja kugenda kuzana mugenzi wawe. Uyu munsi bene data umvirije amasengesho yabera ntibagisengera abanyavyaha. Oya, uyu munsi abantu basigaye bicara ngo Mungu uwaoneshe babone ko ndi umuntu wawe ntakwiye gufyinishwa. Mana urabona umpezagira imodoka wabaya wafe ndugu yangu, wabaya wafe shabeno babone ko ndi umuntu wawe. Mana abansi banje batembaga, ariko Yesu urazi impamvu yavuze ngo mukunda abansi banyu? Ni kubera ko umwansi we niyapfa akaja muri gihonomu uzoba ari gihombo, kuko hari ubwami bubiri ko buragwana. Umwansi umukunza agahishurwa Yesu uzomusanga mu bwami bw'Imana. Kubera iki? Wamubereye ikiraro. Meme nama message tukivuga ubutumwa bwiza, burya n'abakizwe yagiye kuremusha umuntu, indemeshanye nizo nyinshi cyane. Humura Imana izokugirira neza. Je namangunda kubwira abantu, iyo ngiye kuraba umuntu agwaye, imbere yuko ndamusengera gukira, mbanza kumufasha katura Yesu, kuko ndashobora kumusengera Imana yesemo kumutwara. None rega gukiza ku muntu ntibizanira icubaro jewe, bizanira icuba Imana. Ariko nubwo yopfa sije namwishi, ariko apfe aje mu ijuru. Kubera ko tutazi ko dufisa akanya, umwanya urumerumara. Imana ishimwe cyane gose, Imana ishimwe cyane gose. Mbega basemerera mu mabarabara bari hehe, mbega bisonzesha kubera babantu. Umunsi umuntu araja ku kazi ndugu yaronka akazi akibagira ibintu bibiri. Imana yaguhaye akazi ngo utunge umuryango wawe, ariko kandi yaguhaye akazi kugira ngo uronke amafaranga yo gusutenesha ubwami bw'Imana, ariko kandi yagutanze muri entreprise nk'ivyizigiro by'inzira y'agakiza. Je kukubona rero ukora ahantu nkaba ntarabona abo mukorana mwishengera irembo ry'intama, hariho ikibazo quelque part. Swat twarungitse umupagani afasha ivyaha by'abapagani societe, kuko tawura kino kintu abantu nibakubonamwe umuco uzobamurikira, kandi amaherezo twese tuganaho umuco ugenda. Ego canke oya, fata telefone ndugu yangu umurika imbere, abantu bose bakurikira uwo muco kandi bakaronka inzira. None gashakura umuco muri yo societe ukorera, abantu bategeza gukurikira uwo muco, kandi aho umuco uzoherera ni mwishengero, bategeza kuzogaruka mwishengero. Abanyeshure two turiko turabona abanyeshure mwigana bariko barakizwa, ariko uyu munsi ngo bazoza kutubaza ibyagakiza tubabwire. Oya, bazokumva gute nitutababwira? Ndashaka ndabereka ibintu bine bikomeye cyane, mvuge bibiri gusa bikomeye cyane gose byabonetse Yesu amaze kuza. Burya mwari muzi ikintu ca mbere cavyawe na Yesu ni igishinga ntaye kirangira abantu inzira ya Yesu. Igishinga ntaye, kandi igishinga ntaye reka ndababwiza ukuri si ikintu gihambaye, si ikintu igishinga ntaye si ikintu gihambaye, kuko igishinga ntaye kizanwa n'uburyo uha agaciro ico wakiriye. Cyo ni ca mbere, igishinga ntaye kizana n'uburyo uha agaciro ico wakiriye. Uyu munsi twese muze murabe isukari ibonetse ngaha kujya Kanyoni, abantu bose umuntu wese ukunda naka hari isukari ufise y'abantu mengo ugiye kwimugurira kugindwi bariko barayitanga, kandi ujya mugabo atanga ikiro gikwiye. Siko mubwena ganera none nigishinga ntaye, si gishinga ntaye, ni kubera ko wabanje guha agaciro ico kintu. Nico gituma ugerageje kurabona muri Bibiliya. Ndashaka tuje mu butumwa bwiza bwa Yohana, urabigishinga ntaye benera nitutashingira naho abantu barapfa, kandi ugupfa kw'abantu benshi ni igihombo cy'ubwami bw'Imana.
igihombo, kuko Imana yaduhaye mu isi kugira ngo dushobore kuganya maximum possible. None udashingiye intaha abantu, ni ikigaragaza ko utazoba mu nsaku uzabona igiki? Erega gushingira intaha abantu nivyo bigaragaza ko utazoba mu nsaku uzaba, kuko ikintu kigoye ni ugucumurira aho washingiye intaha. Ikintu kigoye ni ugucumurira aho wagiriye. Ariko Zaburi senkani ndavuga ngo ubonye abanyakibi wifatanye nabo, ugana uvugana mwene so bwite. Nce gutuma uzosanga hari n'abakristo baba mu mashengero ugasanga bagiye kuvuga bene wabo basengana mu bapagani. Muyandi majambo uri kuramubwira iki? Nduru pagani gwa mbere kuko nzana amakuru yo mwishengero nkashira hanze. Ariko par contre reka ndakubwiza ukuri, niyo mwene so yoba yacumuye utegereza kumufasha ugapfunga umunwa, kuko ubwambure bwiwe bugiye hanze buriko burabuza abantu benshi gukizwa. Kanisa la Bwana, haleluya. Haleluya, kanisa la Bwana. Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca mbere. Kubanza guha agaciro, kwemera, gukunda ikintu, guha agaciro ikintu wakiriye. Ndashaka turabe ku murongo wa 35. Andereya na Simoni bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagarana babiri mu bigishwa biwe, yitegereza Yesu agenda. Aravuga ati, nguyu umwagazi w'intama w'Imana. Abo bigishwa babiri bumvise uko avuga, bakurikira Yesu. Yesu akebutse abona bamukurikiye, arababaza ati, murondera iki? Baramubwira ati, Rabbi, risobanurwa ngo mwigisha, usembereye he? Arababwira ati, nimuze muharabe. Nuko baragenda babona ahasembereye, basibira ahari uwo munsi, hari nk'isaha 10. Andereya mwene nyina wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Uyo abanza kurondera mwene nyina Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa Kristo. Ca kabiri amujana kuri Yesu. Amujana hega bene data kuri Yesu amwitegereze, aramubwira turi Simoni mwene Yohana, uzokwitwa Kefa, risobanurwa ngo Petero. Raba igishinga nta ingene ivy'umuntu agacira bihamagarira abandi. Muze mugerageze kuraba imboregwa ziranga akabare. Nico gutuma akabare uzosangamo abanyamatana babiri, uzosanga abanyamatana bose bakazi. Akabare mu gisagara ca Bujumbura hari ububare bw'abanyakayanza, hari ububare bw'abanyengozi, apana apotre gusa ni watakajamo gusa numbaze. Hari akabare k'abanyamwaro, akabare kose uzobona gahari hari abantu bakagwiriyemwo. Bamwe bavuga ati hajya ahantu haratuje, abandi botsa inyama neza, abandi icupa ryaho ribarikanye cyane. Urabona ibintu nk'ivyo, ugasanga abantu batumatumanye ko barahari, ariko ni twebwe gusa duhezagirirwa mu rusengero, nituje hanze kubwira abantu ko hari ijambo ry'Imana mu nzu y'Imana. Ni twebwe dukirira mu rusengero, nituje hanze kubwira abantu ko hari impemburo mu rusengero. Ivyo wariye nico gutuma uzosanga n'abakirisu benshi niyo babaye abanyamhemu ntibakunda gusohora ivyo bafise, bakreya ico bita patology zituma badasohora ivyo bafise. Uzurabe umuntu yagiye mu muhemu usanga muyandi majambo sintanga ziba zita patosi riko gumari gisamba da permeta gusohora ivyo afise. Ariko uzuraba umunyakabara akunda akabare niyo atanga rendezvous umenga ni mweneko, tuzohurire kwa Karori, tuzohurire kwana, umenga ni mweneko kubera kumenga yarahaguze intebe. Ariko twa ni amina turabe ibisambo tukabibisamo no kuri Yesu. Asifiwe Yesu. Ibi niyo mpamvu uzosanga, reka ndanababwiza ukuri, erega ibi muri ko ndabivuga muyazanga ndiko ndafyina. Muze mugerageze kuraba muri mwese muri ngaha, turaba abantu bari muri groupe y'ishengero Irembo gina ama groupe WhatsApp bahora baronka amajambo yo bishitse. Turabe oya manika neza ntaco bitwaye, ntuzi ico shaka kuvuga. Mwabonye none utari muri groupe ya WhatsApp uri hehe? Ariko uyu munsi mugaragaje kuraba zakanguka murunzemwo, zakamara amagambo murunzemwo, umuco n'umwiza murunzemwo,
ikibazo kiringa mwebwe muri nga iyo barongise ijambo kuri groupe rivuga ukwihana ni bangahe baro barashira kuri stati yabo ni bangahe none ikibazo ni wumva neza ko ari bwa buryo bwo kuba umucoyo bwa ariko umuntu mu yandi majambo azagaciro k'icafise aravuga ati abo ntazoshikira bakurikira ubutumwa bwiza kuri stati yiwanje pastor reka aravuga ubutumwa bwiza reka ndagashireko kugira ngo bagatahure kukwera iki ubutumwa buheze burafise address tumira abantu ariko twese turacari ndakunda ishengero irembo ry'intama muhira bibiri ucugira mu kwa uvuye hehe n'ahantu ahantu waruri nishenge ndati ndugu yangu ndagukekeranya iyo mpamvu uzosanga n'abarokore sinzi ko murabona ubu abarokore basije sinzi abarokore uraza wumva umuntu avundura ururuntu ngo ndakurahiye warayi oya kuva ryari oya warayi urazi cyo bisigura kuki batarakunkubitira n'inkoni erega warayi harimo ijambo gitwa Allah ni imana y'abayisilamu si imana ni imana iraba uruhande rumwe gusa tatiri mande zose urahari ariko warayi uwo umuzi hehe ivyo ugasanga no ku masatsi muravyandika hari ntahe muri ko murashinga ndugu yangu mutaza aho zizoherera ariko ivyo vyose nukutaha agaciro no gutahura ico Yesu yakoze mu buzima bwanyu raba Yesu nga hariko aravuga raba uyu umugabo witwa Andereya na Simana na Andereya Yohana umubatiza arahaguruka arabango nguyu mwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa bumvise ati umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa umuntu atacafise uyu muntu wo kwimatanya nawe ni sawa baca baravuga ati sawa wakoze kutubwira baca baramukurikira Yesu akebutse ati muronderanda ati Rabbi bavugira imvugo isanzwe kuko lomo rabbi bisigura umwarimu asanzwe mwarimu ariko rabun bisigura grand maître bari kuri niveau understanding intoyi ati turashaka kubona aho ubaye bibiri tubwira tabwe tsawe ni muzi baca bagenda ngo hari nk'isaha 10 bararana nawe evidama murabizi ko Yesu yari umugabo azi kuvuga murabizi ko Yesu ari umugabo azi kuganira biraboneka ko muri iryo joro Yesu yababwiye amajambo Yesu yabapresheje Yesu yabahishuye amabanga y'ubwami bamaze kumva amabanga y'ubwami baravuga ati uyu mugabo si uwo guheba uyu mugabo si uwo kuva inyuma bukeye Andereya ataravuga ati yo iri juru sinori jamwe jenyene mwene wacu akagasha sino kajamo mwene wacu madami wanje petisere kuze wanje yo ntivyobaho nta WhatsApp zari zari ngo amwandikira ka message yaranyororomvye hagenda kwa Simon ati my friend yo nta makuru ufise nabonye Mesiya yitwa Kristo ingo acavuga ngo ingugiriki ngwingurabe bibiri cikoresheje ijambo ngo acamuzana kuri Yesu yo haleluya yamushingiye nta acakora ca gikorwa ca kabiri citwa kumuzana kuri Yesu Yesu amaze kumubona aramugira ati witwa Simon ariko uzokwitwa Kefa amuhindurira amazina aramuharira a partir y'ico gi Petero ntiyasuye kumuva inyuma kubera iki yashingiwe nta ariko namba 2 yazanywe Imana ishimwe cyane gose nimumva neza ko kuzana abantu ari biblique asifiwe kanisa la Bwana oya asifiwe kanisa la Bwana none ntiwumva ko kuzana abantu ari biblique ariko uyu munsi twese abarokore nta bantu burya bagara bakigira bisi yuzuye nk'abarokore umurokore ashobora kubamo mu rupango rw'abantu 10 mu gitondo akaja muri dusha aririmba kantiki akava yaririmba wokovu yamara kwambara akavaho yiririmba chorus yamara kuva muhira akaca kubita ku karuvata akaca afata kantike wokovu akaca kubita ngaha bisi yuzuye ntimunyanduze muri abanyabyaha omwe uraha agaciro ivyo wakira ariko turabona ko Simoni Bibiri tubwira ngo yabuze amahoro siwe yabonye burakeye hagenda kubwira ati Simoni Petero nabonye Mesiya ingo aramwimpressiona cyane nibaza ko ico gihe nimba bagiye kwikinga yamuriye taxi vero none woza n'umuntu kuruta muri taxi vero
je nibaza ko ni fana yo mu nzira yayimuguriye. Je abantu baravanga bakizwa batanga amafaranga, jewe n'ukuri ukijwe no yaguha. Ega n'ubundi turayatanga. None izi mikrofone n'iziri mu mapire twaguze amafaranga. Hene tuyatanga. Asifiwe Yesu. Haramuzana. Ariko uyu munsi muze magaragaze kuraba. Hariyo circle yigeze kuba ngaho ibujumbura. Hari ibintu byinshi bibanga bujumbura za Bitcoin. Ibindi nivya gute? Bitcoin ibindi bafita gute? Beri yari amafaranga abantu. Kubera ugakorokeyemo akabona $3 mw'itelefone apana gutya. Mw'itelefone. Yacazana shene y'abantu umugambi wabonetse. Mwenewa idiri ryashushe. Akajaja kugurana amafaranga mu rukurikirane. Amaherezo bahombeye hamwe. Nuko nto bivuga navuga ati abahombiye muri beri ndazi ko mwotinya muri benshi. Muhamagarira abantu mu mugambi uhomba. Ariko umugambi udahomba watanguranye no musaraba. Umugabo ari seriye atameze nka Muhammad avuga ngo je sinzi yonja nabankurike sinza nabatwara. Umugabo avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta muntu ashobora gushika kwa data ntamujanye. Umugabo avuga ngo unyize niyo yo barapfuye nzomuzura. Uyo mugambi nituko turawuhamagarira abantu. Ariko uyu munsi ho vyuka na za circle zindi barazijya kandi ugasanga bajyanye n'umuryango wawe wose. Ariko ndashimiye Petero ninamubona mu ijuru nzashimiye Andrea namubona mu ijuru nzomugumbira kuko amaze guhura na Yesu yagize umwete wo kuzana mwene wabo. Vya vrai munzi wanyu nta muntu utarazana ariho. Vya vrai oya vya vrai mubo muvukana bose barabatumye mu irembo ry'intama. Vya vrai abo mwigana hariya mu ishuri uramaze gutumira bangaye. Kubera iki utabazana? Hauna uhakika wa wokovu uliyopata. Hauna wakichange nawe wibaza ko Yesu azogutaha hagati. Hari igihe azoza ahagarare mu ijuru basi. Je nibaza ko hari igihe bakizwa bibaza ko ari umunsi bazobona Yesu ahagarara. Ahubwiye ngo mwaba nimukora ibyo mushaka sinzogaruka. Hari abantu bibaza ko Yesu umunsi umwe bizogenda gutyo. Uyu ni mwanaume wa hakika ndugu yangu. Ni mwanaume wa hakika. Yavuze ngo nzoza kubajana kugira ngo aho nzoba namwe ariyo muzoba. Reka tumurindirane imiryango yacu rero. Tumurindirane imiryango yacu. Ni giki twoha imiryango yacu atari Yesu? Gusenga wapi? Nico gituma abantu benshi nibariko baratahura difference yo gukizwa no kuba mu ishengero. Abantu benshi bari mu ishengero ariko ntibari mu gakiza. Raba uwundi muntu akomenga ndashaka mu andanye. Raba hari Pena ndashaka tuje mu butumwa bwiza bwa Yohana kandi ibice 8. Canke tubanze dusubire mu gice ca mbere kuko aha ni turaheza nshake tunagarukirize no ngaha nyene. Igice ca mbere umuntu ariko arafashwa mvugire amina gatoya. Raba ndashaka murabe ku murongo wa 40 na kangahe na 3. Bukeye bwa Yesu agomba kuvayo ngo aje Galilaya abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo iwabo ni Betesida igisagara ciwabo wa Andrea na Petero. Umviriza, Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu byagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye, ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu. Raba uburyohe n'ubushizi bw'amangwe umuntu ariko arakoresha bene data. Raba iswinga ariko arakoresha mu gushingira nta muntu bamaranye umunsi umwe. Raba Musa Natanayeli amaze mbega i Nazareti hova iciza. Filipo aramubwira ati nuze urabe. Abaduhaririza barabaho ego cange oya, ariko ntidukwiye kubazibukira, dukwiye kubabwira ati nimuze mugira iki murabe. Raba Natanayeli
47 Yesu abona Natanaeli aza kuri we amuvuga ko ati umwisirayeli by'ukuri atari mu bugunga. Natanaeli ati wamenyeye he? Yesu aramushira Filipo ataraguhamagara munsi y'umusukoni nakubonye. Natanaeli nawe aramwishura ati mwigisha uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Semeni amina, haleluya haleluya. Aba bantu bose si abantu Yesu yazanye, ariko n'abantu bazanywe n'abantu bahuye na Yesu bakoresheje igishinga ntaye cyo guha agaciro ico bemera. Asifiwe Yesu. Iyo udahaye agaciro ico wemera my friend, erega ntitwakijijwe ngo tugende umenga nimbwa yazinze umurizo hariya muri quartier. Twakijijwe kugira ngo tugende ubushizi bw'Imana, kuko n'isi ubwayo ntiyoronka ivyiturega, kuko ivyo yatubonamwo kera ntavyo ikitubonamwo. Ubwo nibwo bushizi bw'amanga dufise twari dukwiye guhagararamwo tugashingira intaha abandi. Kanisa asifiwe Yesu. Kanisa asifiwe Yesu. Dusoma umurongo wa nyuma mu gice ca 9 hamace dusenga. Igice ca 9 ku murongo wa 24 116. Maze bahamagara ubugira kabiri wa muntu yarari impumyi, baramubwira ati ni ubaha Imana, twebwe tuzi yuko umuntu ari uwo muntu ari umunyavyaha. Umviriza, nawe arabishura ati nambara umunyavyaha sindabizi, ico nzi ni kimwe nuko nari impumyi. Semeni amina. Uyu munsi nkaba mbona. Uyu mugabo agereranywa n'umukizwa yakijijwe kumva amahoro y'Imana n'umunezero muri we, ariko atazi Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Abafarisayo baramwegera ati none ndi yakugiriye neza? Ati ni Yesu. Atumviriza rero wa mugabo we, twebwe twize amategeko menshi, twebwe twize bya Bibiliya byinshi, twebwe tuzi ko uyo mugabo atavuye ku Mana kandi ari umunyavyaha. Uyu mugabo aravuga atumviriza rero, mumwemera mutamwemera shauri yenu. Mutamwemeye ntimushobora guhakanya ico yakoreye ubuzima bw'iwanje. None erega nta byinshi mfise mvuga, ariko ntarakizwa sinasinzira, ariko kuva umunsi Yesu namwakira umunsi ndasinzira amahoro. Kuva jewe nkizwa ndasinzira ntanyoye primus. Ari umunyavyaha atari umunyavyaha birabaraba, ariko ico nzi ni kimwe mudashobora kumpaririza, nuko jewe nari impumyi, nuko jewe nari umunyavyaha, nuko jata amahoro mfise nari mfise, nuko umusego wanje bari wuzuye amarira, nuko ubuzima bwanje nagaragaje kwiyahura kenshi, nuko ubuzima bwanje numva ndi ntabwa, nuko ubuzima bwanje nabona ko geonomu nopfa nojamo, ariko uyu munsi yarampariye ivyaha ndanezerewe ndatwenga ndashima nguwe neza. Ico nimwogihakana. Niyo mpamvu mu buzima abantu barashobora guhakana Matayo 5:11 sabaga bene data muwe umuco hahigwa, ariko abantu ntibashobora guhakana ico Yesu yakoze mu buzima bw'iwabo. Ico Yesu yakoze mu buzima bwawe nico gishinga ntaye cyo ubuzima bw'iwabo. Raba ejo urabe no uyu munsi icakoretse nico gishinga ntaye cyo shingira naha abandi bakaza kuri Yesu. Nturindire kuja kwiga amateoloji maremare. Teoloji iri muri wewe, kubera ko Yesu ubwiwe ni teoloji yuzuye ifatiye ku cyo yakoreza ubuzima bw'iwawe. Gushinga intaye bihagaze kuguha agaciro icakoretse muri wewe. Kubera iki? Genda ubazane, kuko akazi k'umuntu wese yakijijwe no kuzana abantu. Ese icoma ejo nkumva ifuhe riri mu mutima wawe, barya abantu mubana ukavuga ati biragahera sizosubira kuva muhira ntababwiye. 10:00 tanga urudodoro babwiye ati bene data uyu munsi ndashaka ko tujana gusenga. Aturabona fisi impuzu nyinshi ndiko ndamesa, mubwira ati vy'impuzu nta kibazo gihari, 10:00 zana tumese tuziheze n'ingoga ndagufashe kugira ngo tujane gusenga. Tanga ikiguzi mu izina rya Yesu. Imana ishima cyane go. Urabona abana umwe ndamutwara uwundi nta hama we winjire, umwana ndatuma ndamugurira ji je mpagarare hanze, ariko wewe ndani wakiri jambo. Asifiwe Yesu. Urabona jewe ndaremereye amaguru, umviriza ntugira ikibazo, ndafise 3 ndaza kuri bajaje tujane. Wibaza ko Imana tazoguhezagira? Izoguhezagira incuri 1000, kubera yuko uri kurakora ku mutima udashaka ko abanyavyaha bapfa, ariko ushaka ko abanyavyaha baronka ubugingo budashira. Ico ni Imana yahamagariye ubuzima bwacu. Ico ni Imana yahamagariye ubuzima bwacu. Mu nzu y'Imana haracari ibibanza, mu nzu y'Imana haracari kibanza ku munyavyaha wese. Ico ni Imana yaduhamagariye.
nimba muri abanyakinama muri hano, Imana yabahamagare gushingira intahe Yesu mu Kinama. Abanyakamenge muri hano, Imana yabahamagare gushingira intahe. Zana abanyakamenge. Abanyabuterere muri hano, Imana yabahamagare kuzana abanyabuterere. Abanyacarama muri hano, Imana yabahamagare kuzana abanyacarama. Imana yabahamagariye kuzana abantu kuri Yesu. Muze murabi abantu bakundana no kubapfumu barahekana. Uja kubapfumu ahamagara abandi bajana kubapfumu. Uja muri boîte ahamagara abandi bajana muri boîte. Twebwe tuja mu ishengero dutegeza guhamagara abandi tubatwara mu ishengero. Nico gituma uyu munsi ndashaka uhitaba umuhamagaro w'Imana ku buzima bwe wawe. Shengero, ndashaka witaba umuhamagaro w'Imana ku buzima bwe wawe. Kuko umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe nuyu kandi data yarahuguhaye. Mbega hari umuntu yumva yo kwitaba uyu muhamagaro kuri uyu munsi? Ahaguruke ndamusengere. Umuntu yumva ati Mana, uyu muhamagaro je wenda witavye, ndashaka kwitaba uyu muhamagaro. Wenda ushobora kuba waranawitavye kera ariko bikanka ukavyibagira. Hagarara ku maguru yawe. Uyu no muhamagaro w'umuntu wese yahamagawe, w'umuntu wese yakijijwe ategereza kwitaba uyu muhamagaro. Kanguka, va mwitiro. Ukirindira iyo visa mama, irindirane abandi baje kuri Yesu. Umuhamagaro. Nta numwe atahamagawe, twese twarahamagawe. Ndashaka tuzamura ibiganza vyacu. Ndashaka kumva umuntu wese ari karigaya. Ndashaka kumva umuntu wese ari karasaba imbabazi. Uvuga ati Mana narasamaye. Ubwira ati Mana naragucumuyeko. Uyibwira ati Mana mu mutima wanje ivyo kuzana abandi no kubashingira intahe. Erega Mana nabishize hasi. Erega Mana bapfuye amaraso yabo. Erega ari abo twizinanye bapfuye. Hari abo wampaye amahirwe ndatinya. Hari abo wampaye amahirwe ndagira isoni. Erega Mana barya abantu nimbaragiye mu muriro udashira. Bibabaje umutima wanje, mbabarira. Ndakeneye kumva umuntu wese ari karihana. Ahantu hose utakoze ico wabwirizwa gukora. Ahantu hose utahamagaye abantu kuri Yesu. Ahantu hose ndakeneye kumva ijwi ryawe. Boroga shirijwi hejuru. Saba Imana imbabazi. Uyisabe kugirira ikigongwe. Kuko aho ubaye barapfuye, aho ukorera barapfuye, aho udandariza barapfuye. Abakiriya baje kukugendera ni wababwiye, vyatumye haba akaga kenshi. Ndashaka dusaba Imana twese imbabazi. Irembo